Reka nongere nabahe ikaze rero abakunzi ba Sky Media TV. Ni ku kandi kanya kandi twongiye guhura, nibaza yuko mumeze neza. Narababwiye yuko tuzoza turagerageza kwama turi hafi y'abantu bamwe bamwe na cyane cyane bariko barakora utwabo. Nkuko mubibona kandi kuri ekra, mu kiganiro mwagiye murakunda cyane, twongiye kugarukana n'umuhungu wacu Rajab, aho twamugendeye kandi kugira ngo abandanye dusigurira wa mugambi wiwe wo korora inkwavu na Karimbono Mengo. Ibikorwa byiwe biriko bitera bija imbere nkuko mwagiye murabibona, ubu akaba yubatse iraro rinini. Ndabahaye kaze. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Reka tubanze tubashimire kubona mwatoye akaryo n'akanya kutugendera muri Irakoze Farm. Hama ntibagiye gushimira no kuramusaba abakunzi ba Sky Media Company TV. Ubuherutse twari twagusanze aho wororeye inkwavu, ariko mbona umengo warahinduye. Gute byagenze gute kugira ngo muhindure? Byatewe n'iki? Yego, no kuvuga yuko umuntu atanguye projet agenda arayihugura. No kuvuga aho twari twororeye ubwa mbere cyaratugora ikintu kijanye na suivi, kuko inkwavu zisaba suivi hato na hato. Tuca tubona yuko twovyiyegereza kandi tukagura n'amararo kubera yuko inkwavu zigwira cyane. Ubu rero ugereranyije kuraba ko watanguye n'ubu, ubugeze ku nkwavu zingana gute? No kuvuga yuko ngeranije kurabaho nahere naho ngeze ubu ndashima, kuko nahereye ku nkwavu buheze narifise 14, ariko ubu mfise mu nkwavu 30 hafi na 2. Yego, inkwavu 32. Kubera iki njewe n'ubu ngumana amakenga kuva wakabitangura n'ubu turabona yuko n'umugambi ukomeje kabisa uri kurashiramo ingufu? Nakaye karusho uri kurabonamo? Uburusho ni bwinshi cyane. No kuvuga yuko uburusho bwa mbere maze kubona mu bworozi bw'urukwavu, icyambere nuko ndiko ndaronka amasoko nubwo atari cyane ngaha nyene mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Niko ndagerageza gukiriya amasoko y'amagahanga. No kuvuga yuko haraba ariko barabitahura ku buryo ashobora kuza kangurira iritiro imwe y'amagahanga ku 500. Hama iritiro inkwavu 14 naronka ibido mu minsi 8, ariko urumva ubukozi baye 32 ngiye kuronka n'imiburiburi ibido mu minsi 4. Ivyo navyo bikaba ari 100. Ako niko kamaro ka mbere. Icya kabiri naco nuko mfise umugambi wo guhingura aya maganga nkayakoramwo imiti ipompa ituzu dukoko ko biterwa, kandi nkongera nkakora n'ama engrais naturel, umwavu kama wo gutabira ataco wonona utonona bidukikije. 100 mu minsi 4. Mbega aya maganga bo bayakoresha iki? Wavuze yuko ushaka kuyahinguramwo umwavu no gupompa. Ubu abayagushorera ayo maganga y'inkwavu bayakoramo iki? No kuvuga yuko abanshorera amaganga y'inkwavu barayatabiza indimiro, hama nabajyafise imirima udukoko tuguma tubononera twandaniranye ku miti wanashaka ihingurwa ivuye hanze, kuko barayikoresha bikanka. Ariko uwo mpaye rimwe akaja gukoresha ano maganga imba nateguye, tujya dukoko turaheza tukiruka, cyangwe se bagatabiza ibitegwa. Kuko mwano maganga harimwo ibintu bishika kuri 3 bikuru gitegwa gikeneye. Harimwo ico bitwa azote, hakabamwo ico bitwa phosphore, hakabamwo na potassium. Ibyo byose rero ni ngirakamaro cyane gose ku gitegwa. Mbega wavuze yuko nta gisabwa n'amaganga uko nyene cyangwa hari ubundi hari ukundi kuntu banza kuyahingura? No kuvuga yuko nta gisabwa, no kuvuga na engrais naturel. Usivye yuko amaganga arasumbana,
hariho grade A, grade B, grade C, grade E kubandanya. Ariko no kuvuga grade A ishobora kuvamwo ibintu byinshi, ibintu bikomeye byofasha abantu mu bidukikije bitandukanye. Hama na grade B gushika kuri C wanachaka n'izindi grade. Rero no kuvuga je kuko inzu uburyo bwo kuyatega nkayabika neza, nkayarinda bijya bintu bituma yava ku grade iyi yakamanukira yakaja ku yindi. Nico gituma nta gisabwa, ahubwo gusa n'umuntu ndayaha ngaca ndamubwira ukuntu ayakoresha. Wewe mu maganga ushobora kuba nuvuga producer ni grade yiyegeranije kuraba ni A, ni B, ni C, ni E, ni D, ni gute? Maganga nshoboye kugerageza ndavya maganga nshobora kuba ndonka jewe mu mvugo ngereranyo ni grade A na B, ariko ivyo navyo kuko yahasanzwe hari igipimo citwa hydrometre cyagenewe gupima ayo magrade, sindaruhuka ntararonka ico gipimo kugira ngo inze ndayapima ntashidikanya nkavuga ati iyi ni grade A cyangwa se B, ariko nisunze ukuna amaganga yanje yaba yameze nico gituma camvuga ko ari grade A cyangwa B. Mbega Sheraja harubatse cyane gusa? Jewe ndubatse, ufise abana babiri. Umugambi wo korora inkwavu kiwutangura umufasha wawe yahakiriye gute? No kuvuga umugambi wo korora inkwavu nkiwutangura umufasha yabona umengo ndiko ndafite inata. Bivanye n'ukuntu abona umengo kigitungwa, akabona umengo n'umwanya, akabona umengo ndiko ndafata ngura amahera ngura imbaho, kayabona umengo ndiko ntumwanya. Ariko gushika kuri uno mwanya tuvugana ubu nta ngorane ngira, naho nofata urugendo arazi ubuzima bw'inkwavu kuno zibwirizwa kubaho, ndeka nawe arafise bimwe ubu yosigurira abandi kuko amaze kubona inyungu imaze akarusho kamaze kuva mwize nkwavu. Tuvuye mu bintu byo mu rugo, mu kibano hoho, mu kibano bagufata gute, bavyakiriye gute? No mu kibano abantu benshi ni baratahura ibyo ari byo, usibye yuko tubandanya tubigisha kuko hari umuntu abona uri kuriruka mu bintu by'inkwavu utora ubwasi ugira iki, na cyane cyane bavuga ati uno muntu ko yaje ava hanze aca ashikira mu nkwavu azarayora amaganga, azarayora umwavu, akabona umengo ni ibintu bitari byo. Wewe kwiga hanze no gushika korora inkwavu, wowe ubugakije ntaco bintwaye? Oya ntaco bintwaye, ahubwo mvuga ati icyatumye sohoka cyaramfashije kuko urugendo nagize ntigwafuye ubusa, kuko iyo nasohoka nari kugumana bya bindi abajene bo mu Burundi dufise n'abarundi adashobora kwihangira umurimo ngo abantu bo museka. Ariko hanze nta muntu atumwanya. Arugwaruka gwishi bahije amashure rurindiriye kwicara mu biro ruhabwa akazi, we kubwaho bibona gute? Je novuga yuko umuntu yahejeje ishuri akirindiriye bamuha ibiro yicaremwo ariko aratumwanya, kuko gukora mu biro jengereranya abantu bakora mu biro bakora ububuzi bwo guherana ndigiskalendi bakorera abantu marura yuko baba bafunzwe. Kuko umuntu iyo ariko yihangiye umurimo akikorera ibyiwe niho yunguka, niho atera imbere, ariko ukorera abandi wowe urakora ahubwo bagatera imbere. Uravuze gukorera abandi, wewe ntibipfuza gutanga akazi mu gihe byoshika ugatera ibintu byawe bigatera imbere? Jewe ndifunga kuzotanga akazi mu gihe vyoshika nkatera imbere, ariko sinoca nshigikira urya muntu nzoha akazi bikarangira nawe ataco yimariye, atakindi kintu nawe gishasha azanye mu bantu biboneke ko yari karakora. Yego nubwa kabiri duhuye ukadusigurira umugambi wawe korora inkwavu, mbega nta bandi bantu bobo barakugana ngo bafashe? Ego kuva aho dukoraniye ikiganiro hamaze kuboneka abantu batari bake, wanashaka n'abari hanze y'igihugu, n'abandi bari mu ntara zitandukanye bansaba yuko no bafasha ko gushira uno mugambi mu ngiro. Hariho n'abandi ngaha nyene iwacu mu ntara ya Muyinga
maze gufasha gushira mu ngiro uyu mugambi ndeka nabo bakaba bamaze kuronka inyungu atari leta iriko iratanga imigambi yo korora inkwavu n'isihiri ku ba jeune chômeur nta barakwitura ngo bafashe cyane ku kijanye n'abajene ba leta iriko irafasha kugira ngo borore inkwavu bo ubwabo ntibaranyitura ariko usibye yuko bambwira yuko bashobora kuzonkenera umwanya n'umwanya mu gihe ivyo bintu byoja mu ngiro bya leta kubafasha. Igihe duherukana wari ufite umugambi wo kugwiza igitabo kijanye no korora inkwavu ukagishikiriza abanyagihugu, uwo mugambi ugeze he? Umugambi w'igitabo uracagoranye gatonya kubera yuko ndabikora ndi umwe atamuntu afashe mu mugongo, bikaca bituma ukwega amaguru gose gushika yaho niyumviri byo maze kwandika nofuma ndeko uko nyene nkabitanga uko biri, ariko mu nyuma nzoce nsohora ikindi gitabo cyuhira ico nahejeje gutanga, kuko bisaba uburyo kandi kwandika ngira namwe murabizi bisaba uburyo bigasaba n'umwanya. Nk'ubu nyene uravuze nta bantu ufise bakunganira, nk'ubu habonetse umuntu ashaka ko mukorana akavuga ati je mfise amafaranga twokora amararo n'amararo y'inkwavu, uriteguye kumwakira mugakorana? Ku kijanye n'umuntu yoza kugira ngo dukorane no banza kuraba kasabye kakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo dukorane, kuko amahera n'ibintu bisanzwe, ubuntu nibwo bukomeye kwiyisi. Abantu benshi barakunze gushaka kungukira ku bandi cyangwa gukirira ku bandi batitayeho akamaro kujya muntu bariko barakorana, kubera yuko abantu benshi bibaza amahera ko ari ibintu byose. Nico gituma rero abantu bifuza ko dukorana no banza kubiga no kubaca hirya no hino kugira ngo ndabakire. Yego, nk'uburose nk'imfashanyo bumva keneye nk'iki kugira ngo umugambi wawe wiruke ugere kure? Jewe nk'uwoza aje kumfasha, ikintu ca mbere no musaba n'amararo, icya kabiri nkaca ndamusaba igipimo cyitwa hydrometre, ibindi byose bisigaye no vyimenyera. Yego, kuko amararo ni yazimvye, inkwavu urabona ndazifise, amaganga ngaya ndayafise, ndayaronka, usibye yuko hari ibintu bimwe mbura kugira ngo nshire mu ngiro intego nihaye. Okay, hari nk'ikintu wumva wa wifuza gushikiriza abantu muri ngo uvuga ati paka kajyo mfise ndonse no banifuza kuvuga iki? Jewe ku kajyo mwampaye ndonse kuba no vugira ku televiziyo bikabona abantu batandukanye, nuko icambere no shikiriza abantu cyane cyane mu Burundi, nivyo ntacoroshe, ariko abantu tuve hasi dukore hama nitwamara gukora tuce twizera ko Imana ariyo yohezagira ivyo twakoze, kuko urashobora gukoresha ubwenge bwinshi nturonke, wakoresheje buke akaronka. Womenye yuko Imana akiri muntu irafise ibyo yamugeneye, kandi ntuce ucika intege ngo jewe narakoresheje ubwenge narakoresheje ibi ariko nta cavuyemo. Umenye yuko umunsi wawe uriho, nuwabuda hari kumbura utari mu bazoronka, hari abantu bunguse bivanye nuko wewe wagaragaje akazi kawe ukagashira habona. Yego, mbega nta barabushingira intahe mu bumaze gufasha bakavuga ati byukora kabisa courage? Yego, bariho cyane nk'abo maze guha irindo lape, umwavu bayakoresha nk'umwavu cyangwa gupompa imirima yabo yari yarononekaye, udukoko twayiteye ku buryo bapomye bikanka. Abo ndeka byahereye igihe ngendeye, hari uwabonye ikiganiro ambwira ati je urama ndaba ibyo bintu byawe katari ububeshi, ca ndatora ibido veritre ndamushira, ariko nyuma y'imisi 3 yaciye anshingira inavuga ati ahubwo ubu nshaka yo kugura. None tugerageje dusa n'abagenda barasozera, mbega inkwavu zororoka gute? Nimba zororoka
nzoroka gute mu kingo kingana gute? Ni kuvuga urukwavu iyo ruvuse ugwimisha rumaze amezi 6 cyangwa se 7, ariko ni vyiza ugwimisha mu mezi 7 kugira ngo rugire amagara meza. Hama iyo rumaze kwima ruca rumara ukwezi kumwe imisi 30. Imisi 30 ruca ruvyara. Ni kuvuga mu iyo misi 30 irashobora kurenga bivanye hari urushobora kumara 28 32, hariho n'igihe bishika nubwo ari gake 34. Rukaca bwosa ukwezi kumwe bukaca bucuhuka. No kuvuga yuko urukwavu rashobora kubyara icuro 5 cyangwa se 6 yuzoroye kijambere mu mwaka. Hama kuvyara hari igihe ruvyara abana benshi n'igihe ruvyara bake. Yego. None ko twumva yuko urukwavu ari kimwe mu gitungwa cororoka cyane, witeguriye gute mu gihe zokororoka cyane? Nkumbure urabona ko wahinduye n'iraro, bivuze yuko zororotse ziragwira. Uri kuritegura gute mu gihe zogwira woronka umwimbo ugwiriye gusumba uyu ufise no munsi? No kuvuga yuko muri projet yanje y'inkwavu urukwavu ndarukeneyemwe imisaruro ishika kuri 3. Cyambere kurubaga mu rusato nkarukoramwo udusaho n'uturato tw'abana. Icya kabiri kugurura ahantu busheri y'inyama z'inkwavu gusa. Icya gatatu naho nukudandaza amaganga no kuyakoresha je nyene mu ndimiro hamwe n'umwavu. Yego nabajije ati hamwe zogwira zikaba nyinshi, wewe witegura gute ko mbona umenga amararo ni mato? Witeguriye gute ushobora kwamenaja iyo situation? No kuvuga yuko ubu aho tuvugana ijono n'umurango niruka niyumvira iraro ry'inkwavu. No kuvuga ngaha hari biharuro maze kugira, hari inkwavu nifuza nizagira mu gitigiri runaka nanje mbe mfise amararo angana uku, ariko kubera mikoro make ndabikora buke ndose urubaho nkabika, ndose imisumari nkabika, ariko nizera yuko kubera ziri kuri programme jewe nshaka gwimari je ndagwimishije hamwe nzobona yuko narengewe nta buryo ndaronka bw'amararo ndaziha pose ntizisubire kubyarana. Ariko niteguye kubaka amararo manini akomeye ndeka ya kijambere asumbaya kuko hasi ndashika. Aha niho nkitangura narikeneye iraro ryiza ry'akarorero. Mbega ko muri umwe uzororeye mu gisagara, nturiyumvira yuko murondera nk'ahantu inyuma y'igisagara ho amasi acagutse y'amatungo akiri manini woshobora kororera nk'ahantu? Ico ni ciza, ariko intambanye hari ni nuko transport ikigorana, déplacement ikigorana. Rero nico gituma cyo ndabikorera hafi yanje ko nimiburi binsaba ku munsi aho nozishira hose ngire suivi 2 cyangwa se 3. Yego nico gituma ntariyumvira, ahubwo mvuga nti ndashobora kuzorora ha mu gisagara kuko ndafise plan yuko menaja ahantu hatonye giye kubwanje nyene nkahagira hanini nkakorera ibintu byinshi. Okay, tugera dusezeragira akajambo ushikiriza kanyuma nk'abadukurikiye. Akajambo kanyuma no shikiriza nuko cyambere no shimira uburongozi n'abatugendeye bo muri Sky Media Company ku bikorwa byanyu byiza muri akama mutugendera, kuko aho kuva aho mutugendeye hari cyahindutse mu mugambi wacu. Icya kabiri naco shimira abadukurikiranye, abariko baradukurikirana ndababwira yuko boshigikira Sky Media kuko natwirikira dushigikira, baje kugira sabone kumbure bakurikirane n'abandi baca kwino televiziyo. Hama nongera ndabifuriza yuko nabo boshira imyana yo bahezagira bagashira imigambi itandukanye abantu bafise mu ngiro. Yego. Okay, mwakoze rero cyane mwe mwako muradukurikirana kuri Sky Media Burundi, Sky Media TV. Ndababwira ati inyuma ya kamera ari nanje nabategura kino kiganiro mwari kumwe na Amigo Amini Chaga. Kandi kanya no kundi mwanya wibuke gufyonda subscribe kuri YouTube na like kuri page zacu za Facebook. Kundi mwanya no kandi kanya, bye bye, ciao ciao.